abantu mwakoze konti hanyuma zikaba verified mukaba mwifuza gukora deposit nguko ushobora gushiramwe amafaranga muri konti yawe ya Binance canke Binance ingene ushobora gushiramwe amafaranga ni gutya uraza muri konti yawe ukabanza ukaraba kwanza ko iri verified urafyonda muri kajya kantu kameze nk'agatwe k'umuntu ugaca uza hano urabona ngaha iyi wanje ko iri verified maze kuba rero verified aho urabona ko na username yayo ari fafa nd34 hanyuma urabona iri jambo ngaha ryanditse ko verified mu byandiko bisa n'ugwatsi rubisi. Bino byandiko rero nivyo bikwereka yuko konti yawe iri verified. Mu gihe turayi verifya baba bakwereka ngo not verified. So umaze kuza hano rero ukabona ko konti yawe iri verified, uraza ngaha ahantu handitse rino jambo, aha ubona hari udutwe tw'abantu, hari ijambo musi rivuga ngo P2P. Iyo P2P rero ucufyondamwo bagaca bakwerekeza hano, urabona hari hejuru ahantu hari beef, ajya urashobora gufyondamwo bivanye n'igihugu wewe urimwo, bakwereka amafaranga y'ibihugu byose bigiye bitandukanye ku isi. Anashimye gukoresha mu mabifu canke amafaranga y'u Burundi, ariko iyo utari mu Burundi ucukoresha gufyonda hari akantu ko hejuru bakweretse handitse beef, ugaca ucagura bivanye n'amafaranga y'igihugu urimwo. Nimba uri muri Kenya ni Kenya shillings, nimba uri muri Tanzania ni Tanzania shillings, canke nimba uri Uganda ni Uganda shillings, uri Buraya ni euro, uri muri Amerika muri Canada ni dollar, ucujaho hari dollar. Hanyuma umaze guselektiona rero canke gucagura amafaranga bivanye n'igihugu urimo, ucuraba abariko baragurisha ama USDT. Hanyuma umaze kubabona ucuraba umuntu afise pourcentage nini, rate niniya, nukuvuga ngo yizewe, ukongera ukaraba n'ama transaction canke ama trade yagiye akora, amaze gukora operation canke trade zingahe, nukuvuga abantu bamaze kumugurira. Aba rero urabona ko ngaha berekanye yuko mu Burundi idolari rimwe rigeze ku 5,840 hafi 6,000. Aha rero wowe ucuhitamwo umwe wese abari karagurisha bivanye na business yiwe ari karakora, kuko iki gice naco kirimo business kubaba babitahura. Ushobora kugura USDT aho zizimbutse ukazigurisha amafaranga ushatse bivanye n'ingene ushaka kuzidandaza canke n'igihe ushaka kumara ku isoko. Okay, hano rero iyo umaze kubona umuntu wabonye ko rate yiwe yizewe ariko abikora neza, pourcentage yiwe ari nini, uracagura ugaca ufyonda akajambo gasa n'ugwatsi rubisi kanditseko ngo buy. Umaze gufyonda akajambo kanditseko ngo buy rero ngaha baca bakwereka aho wandika igitigiri c'amafaranga ushaka gutanga canke ushaka kugura ama USDT canke amadolari. Nukuvuga ngo hariya hari hahandi kandi bakwereka uyu muntu aba ariko aragurisha igitigira hera ko nico gituma ufyonze ngaha bakwereka ivyandiko bisa na rouge. Nukuvuga ngo udakuje ico gitigiri ntago biza gukunda, uza kuguma ubona ako kajambo gasa na rouge. Bisaba ngo wandike uhereye ku gitigiri canke ugure ku muntu wabonye yuko yemera igitigiri wewe bivanye n'amafaranga ushaka kugura USDT, hanyuma ugaca uyandika bivanye n'igitigiri wabonye, ugaca ufyonda hajya handitse place order. Place order umaze gufyonda ko ngaha baca bakwereka uburyo bwo kuriha. Nkaho urabona iyo bakwereka kuza kuriha 550,000 n'akarorero twagize, bagaca bakwereka ahantu kopia iyo code ya Rimikash, izina ry'euro aribona hejuru. Hano hejuru barakwereka n'iminota biza kumara, iyo operation iminota iza kumara barayikwereka. Hanyuma umaze gufyonda kuri iyo code ya Rimikash ucugenda muri telefone yawe hari ya konti yawe ya Rimikash, ugaca urungika ayo mafaranga kuri iyo code aja n'iryo zina wariravye, ukabona yuko ari ryo y'uwo muntu urungitse ko amafaranga kuri iyo code aja ya Rimikash. Ugaca ufata iyo screenshot ucuyizana hano. Umaze gufyonda hajya ahantu bakwereka yuko ubwira umugurisha canke wagurishije yuko wamurungikiye amafaranga. Wamaze kwemeza ko ngaha baca bakwereka ahantu ushira iyo screenshot y'iyo message ya kurungika amafaranga kuri uyo muntu warungikiye canke umuntu waguriye kwizo USDT. Hanyuma ugaca ushiramo iyo screenshot hano, ugaca wongera ukemeza kimwe nababwira yuko ubwirizwa kuba iyo nimero ukoresheje irungitse ayo mafaranga ariyo ibwirizwa kuba yanditse ku izina ryanditse kuri konti yawe ya Binance. Mu gihe bidasa ntugerageze gukora iryo kosa ryo kurungika amafaranga kuri konti yawe ya Rimikash itanditse ku izina risanzwe ryanditse kuri konti yawe ya Binance. Hanyuma umaze kwemeza kuri iyo
screenshot ngaho hantu bakweretse ko ushiramwo iyo screenshot, uca wemeza ako kantu kagafyona mugashiramwo V, hanyuma ugaca ufyonda handitse transferred notify seller. Umaze kwemeza baca bamuha notification agaca kurungikira USDT